Kaze mu nkuru ubwayo. Uyu munsi turabandanya urukurikirane rwacu rw'ibikino byitwa inkuru yo gucungurwa, inkuru ya kahise ka kigora Imana yagize mu kuducungura canke kuturokora ibiremwa umuntu twese ngo tuve mu kunanirwa no mu makosa yacu, mu bituboha, mu kwikunda kwacu, mu bwibone no mu rwanko rwacu. Ni inkuru y'urukundo rw'Imana ruhambaye kuri umwe wese muri twebwe. Kaze rero ufatanye natwe kumviriza igice c'icumi citwa abanyabwenge bo mu buseruko. Hari haheze imyaka myinshi Daniyeli apfuye, akaba yari umwe mu bavugishwa n'Imana bahambaye, kandi akaba yari umwe mu bavugishwa babayeho ubwa nyuma. Mugabo naho abantu b'Imana bari bacitwa Abisirayeli, ico gihe bari mu ntwaro y'agacingizo y'Abaroma, kandi nta sano nini ryari rikiri hagati y'abo baja bakenye kandi bacinyijwe na basekuruza babo bari barabaye rurangiranwa, bari barajabutse Yorodani kw'isi yumutse maze bakifatira igihugu c'isezerano. Yamara abo sibo bari Abisirayeli ba mbere bari bahuye n'amakuba. Imyaka myinshi imbere y'uko igihe ca Daniyeli gishika, Abisirayeli bari barateye umugongo Imana. Inkurikizi zabaye ni nk'uko baciye batsindwa mu ntambara n'Abanyababuloni, bajanwa ari nyagano mu gihugu c'abanyamahanga, bamara imyaka 70 bari mu marushwa. Igihe c'ubunyagano carangiye igihe abaperesi binjira i Babuloni, bituma babohora Abisirayeli, babemerera gusubira iwabo i Yerusalemu, kubaka urusengero no kongera gufasha abantu kongera kugerera igihugu. Ibyo bintu byose byari byaravuzwe n'abavugishwa n'Imana Daniyeli kera imbere y'uko biba. Bamaze gusubira iwabo, Abisirayeli baribagiye ibyerekeye Abanyababuloni n'Abaperesi. Ubutware bwongeye guhindura ikibanza nk'uko Daniyeli yari yarabivuze bitaraba, maze ubwami bugira gatatu bwongera kwigaburira ako karere k'isi, nibo bwami bw'Abagiriki. Abisirayeli bamaze imyaka 167 batwagwa n'ubutegetsi bw'igikenye bw'Abagiriki, kandi bari mu gihugu cabo, gushika igihe bagumukiyeko nuko barwana intambara ndende yasesekayemwo amaraso menshi, bashobora kwirukana Abagiriki mu gihugu cabo. Muri ico gihe ubutware bw'isi bwari mu nzira yo kongera guhinduka. Hirya kure mu burengero bw'Abisirayeli, ubwami bugira kane bwariko buriyubaka kandi bwaguka, bukandagira ikintu cose busanze mu nzira yabwo. Igihe ingabo zikomeye cyane z'Abaroma zashika muri Palestina, b'Abisirayeli bari barigorewe, bari barashizeho ubwami bwabo, mugabo bakaba bariko bararwana bapfoshirwa ku ntebe y'ubwami uwo ari we. Abaroma bari banezerejwe no kwinjira muri ayo matati kugira ngo bayatorere umuti biciye mu kwishirira ku ngoma umwami wabo bifuza. Maze hatangura igihe gishasha cyo kwigaburirwa n'abanyamahanga, ariko bwami bugira kane bwigaruriye Abisirayeli kuva Yerusalemu itsinzwe kera. Mu gusongera isibe, umwami w'Abaroma Kayisari Augusito yagenye umugabo w'imico mibi yitwa Herode ngo abe ari we aba umwami w'Abisirayeli. Abisirayeli bakaba batigeze banezerererwa ukugenwa k'uwo muntu. Byari bibabaje cyane ko ico gihe bongeye gutwarwa n'umwami w'umunyamahanga, bongera kuba abaja mu gihugu cabo. Uwo mugabo akaba yari umunya-Idumeya, umunyamahanga atera umuvurungano, ata kintu na kimwe camwemerera kuba ku ngoma y'Abisirayeli i Yerusalemu. Guhera ku munsi wiwe wa mbere, Herode byaramugoye kugenzura ubwami bwiwe. Igikorwa bashebuja b'Abaroma bagomeza kwijisho, biteguriye gutabara akanya kariko kose byo bikenewe.
선생님 사랑합니다. Namaki data. Abo baroma barondera iki? Rindira gato mwana. Barondera nde data. Bitubizi neza Yosefu. Hari ibihuha bivuga ko bariko bahiga abazerote baba bamaze imisi bategura kwica umwami. None ni kubera iki twanyegeye? Ntiturabazerote? Hola. 선생님 사랑합니다. Nivyo Yosefu. Mugabo ntawe uzi neza ko bariko barahiga abazerote. Reka tugume mu nzu twirinde abaroma ntibatubone. Yamara dawe. Jewe sindabitahu. Nitwaguma twinyegeje. Vyotuma batugira ko amakenga. Uyu muhungu wawe abaza ibibazo byinshi Yakobo. None ivyo bibazo hari ingorane biteye. Tekana Yosefu. 선생님 Ntitugomba kwikwegera ujya abaroma ngo bahave bagaruka. Hari ikindi kintu dawe? Sivyo? Ndabona umenga hari ico mutagomba kumbwira. Uvuga amajambo menshi. 선생님 Ntiyaragira Yosefu. Yosefu. None nivyo? Hari ikintu mwebwe muriko muranyegeza? Ingoga ha Yosefu. 선생님 사랑합니다. Habaye iki data? Woba wibuka inyigisho nawe ndakwigisha ukiri umwana mutoya. Igihe nafata mu mutwe ibitabo vya Mose. Oya. Nigihe wiga kuvuga mu mutwe amazina y'abasokuruza. Yego ndavyibuka. Kandi nyuma yo kujanwa mu kinyaga Babuloni, Yekoni yavyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yavyaye Zerubabeli, Zerubabeli yavyaye Abihudi. None ribiki gituma naragusabye gufata mu mutwe amazina y'abasokuruza bawe. Kubera yuko ari umuryango wanje, nibo nkomoko yanje, niko karanga kanje. Hari ikindi wawe wibuka nabwiye kuri basokuruza bawe none. Wambwiye ko nturuka ku mwami Dawidi ataguca iruhande. None ivyo bihuriye hehe n'abaroma hamwe n'abazerote data? None abazerote bipfuziga Yosefu. Ico barondera no kwirukana abaroma no kugarukana ingoma y'ubwami bw'Abisirayeli. Mugabo data, wibaza ko bajya basazi b'abazerote bazoshobora gukombora abaroma? Abaroma ntibatinya ko abazerote bazoshika ku mugambi wabo Yosefu. Ico batinya gusa nuko bazova babigerageza. Reka rero babigerageze hanyuma bizohera atawe wibagira iki. N'ubu jewe simbona isano riri hagati ya kugira ngo abazerote bashire ubwami bw'Abisirayeli. Abaroma bariko barahiga abazerote mwana wanje. Mugabo abazerote bariko bararondera. Ushatse kuvuga ko barondera jewe? Ego. Naje biranteye ubwoba. Twaragerageje kugumya iragi ryacu. Mugabo hari ibihuba vyakwiragiye bivuga ko bishoboka ko hari uwamuka kuri Dawidi samurago w'ingoma abangaha i Yerusalemu. Yo, none kutigeze ubimbwira data? Gushika ubu vuba sinigeze nibaza ko twobiganirako. Mugabo ibi byarahindutse mwana wanje. Rero kubera umutekano wawe harageze ugenda. Ngende? Tutajanye? Oya simvaha. Mugabo Yosefu tuza kugenda. Ega nta mutekano usigaranye ngaha. Kandi uvugishije ukuri ukira Yerusalemu twese turi mu kaga. Mugabo data, none ngende hehe? Ugende kuri careyo ngaha uji Galilaya. Yosefu hariho so wanyu abi Nazareti afise I Nazareti? Ega Nazareti nta n'umwe yokwigira yiyumvira kukuronderayo. Mugabo data, bamenya aho turi Yosefu. Iruka uve ngaho ugende ubunyene. mugabo data. Yari ngoga Yosefu ca ngaha. Iruka Yosefu, iruka. Wakoze gutega amatwi iki kiganiro. Uri kurumviriza inkuru bwayo.
uyu munsi turiko turumviriza urukurikirane rw'ibikino byitwa inkuru yo gucungurwa dusanga mu ijambo ry'Imana, ibikino 16 byerekana ubuzima bw'abashingantahe n'abapfasoni babayeho kera maze bakisanga bakeneye gufashwa. Twabonye muri iyi nkuru yacu ingene Yakobo na Yosefu bari binyegeje mu gisagara ca Yerusalemu cari ciganziwe n'abaroma, igihe bariko barakizura muri ico gisagara barondera abari mu mugwi w'abagwanyi b'Abisirayeli bitwa abazerote. Igitangaje nuko Yakobo na Yosefu batariko barahunga abaroma, ahubwo bari binyegeje abo basangiye igihugu ari bo bazerote, kuko bari bamaze kumenya ko bafise umugambi wo gukoresha Yosefu nk'umuntu umwe rudende yari asigaranye akahise ko kuba mu muryango wa cami. Kaze rero dufatanye kumviriza iyi nkuru ishimikiye ku byabaye muri kahise no ku bantu dusanga mu ijambo ry'Imana. hahandi naha nyene n'ingoma. iyo bari muhira Tubaza ko ari hari nyene n'ingoma. Hari umuzerote twabonye yinjira mu masaha akuze y'umuhingamo kandi aravayo. ni kubera iki batumva Hermes? Bandeganya kubaho. Abo bazerote barazi ko badashobora gutsinda, barazi ko badashobora guhangana n'igisirikare c'abaroma, mugabo baguma babandanya imidurumbanyo. Ego nyakubahwa. Hermes, angana gute uyu musore baraba afise imyaka ingahe? Sinzi nyakubahwa. Ngira ngo yoba afise nka 17. 17? Aracari muto. Bose hamwe ni bangahe ntegerezwa kubambaga Hermes? N'abazerote bangahe bazokwitangira ukurondera uwo Mesiya wabo w'igitangaza? Umengo n'urutonde rurerure nyene n'ingoma. Muri uwo mwaka gusa ni 50 Hermes. Baraba azoba bayiwa 51 abambwe kubera guhemukira igihugu. Bazotahura ryari ko hategerezwa kuba umwami umwe gusa w'abayuda, kandi uwo mwami ni jewe. Ntivyumvikana nyene n'ingoma. Aba bayuda baramaze kunduhisha Hermes. Ni ntashima. Ibyiza byose maze kubakorera, amafaranga yose maze gutanga ngo urusengero rwabo rusanurwe, yaba amazu yose maze kububakira, yaba amabarabara nabakoreye, nta kindi bansubiriza mu ndumane atari ugutera umudugararo no kwidodomba hamwe n'urukwegane rw'abazerote, atakindi bariko barikwegera atari uguherengetera kwabo bwite. Nivyo nyakubahwa. Komanda, bandanya akazi kawe. Ego nyakubahwa. Vyagenze gute? Nta muntu n'umwe ari mu nzu nyakubahwa. Bishoboka gute? Sinzi nyakubahwa. Ngira ngo baba bafise iyindi nzira bacamo tutazi. Murondere, uranyumva? Ntihagira haja. Nimushware hose mw'abasoda. Nimumurondere. Yosefu na se wabo baratege barashika i Nazareti inyuma y'urugendo ruhishije cyane rwamaze iminsi itari mike, mataca yiga umwuga mushasha ari wo mwuga wo kubaza.
yarakora cyane mbere rimwe rimwe no mu ijoro akisanga kiriko arakora, maze atangazwa nuko yasanze ibiganza byiwe bishoboye ako kazi. Naho yasigaranye inkumbu z'abiwabo, yarashoboye kwinjira neza muri ubwo buzima bushasha. Haheze amezi atari make, igisagara cose caramushima kubera umwete wiwe. Mari gihambaye kurusha nuko yamenywe n'umushingantahe yitwa Heri, se w'umukobwa mwiza cyane yitwa Mariya. Yosefu, ingo hano. Heri ntiyatevye. Imbere yuko hagira uwundi muntu agomwa uwo musore, yaramaze kuvugana na se wabo wa Yosefu. Bwagiye kwira bose ko ari babiri, bamaze kumvikana ko Yosefu azosaba Mariya kugira ngo bubakane. Yosefu yaratangaye yumvise iyo nteguro. Ntiyari bwigere iyo yari gutera intambwe nk'iyo kubwiwe. Ariko iciza nuko Yosefu yari acibuka amajambo ya nyuma se yasize amubwiye ko ategerezwa kumvira ibyo se wabo amubwiye byose nk'uko yari kumwumvira w'ubwiwe. Aca aramwenyura n'urupfasoni rwinshi, kandi nk'uko umusore wese w'umwisirayeli yabigenza, yaremeye iyo nteguro. Iyo miryango ibiri ikiriko irigina ibyo birori, Yosefu aca arasohoka atera intambuko nkeya, hanyuma araba mu kirere atangaye cyane. Ibi bintu wankwegeye n'ibiki ga data? Kurongora? Ndongora umuntu ntarigera mbona? Sindabitahura. Jewe nibereye mu baje, kandi sindamenya neza n'uwo mwuga. Jewe ni gute noshobora gutunga umugore? Nta nzu ngira, nta n'ikintu na kimwe mfise. Mana, ni waba unyumva? Ibi nivyo ngomba ko? Nico gituma wankuye kuri waje aho narinze abantu bose n'ijyaho byose nakunda, ukanzana i Nazareti. Yosefu ntiyashobora kubitahura muri ako kanya. Muri iryo joro nyene, kure cyane mu gihugu c'Abaperesi, ico kirere c'ijoro cateye amakenga abanyabwenge b'inyenyeri babiri. Bakaba bari abantu batanga umwanya wabo n'ivyabo kugira ngo banonosore ibiri mu kirere, bagahuza ibyo biga n'akahise, bizeye ko bazoshobora gutora ibinyegezwa biri mu kirere. Uri kurondera ikiga mugenzi wanje Mirikiyo? Eka naje ntaco nziga Supari. Inyenyeri ziriko zirakayangana cane iri joro. Eheraba iriya, urayibona? Ni Kapurikoroni. Mwibarize? Ego nta ngorane. Uribuka vya vyanditswe vy'Abisirayeli natoye mu myaka mike iheze? Bimwe bivugwa ko vyanditswe n'umuvugishwa w'i Babuloni. Ego, nivyo. Mugabo nshaka kuvuga vya vyanditswe vya kera kurusha ibindi. Bimwe bavuga ko umuvugishwa yaje azanye igihe yagirwa inyagano. Oya sinibuka ivyo vyanditswe vya kera. Bivuga gute? Cari igihimba c'igitabo bita ivyagezwe. Ivyanditswe bivuga ivyo bakoze kera. Igihe nariko ndagisoma uyu munsi, hari umurongo nasomye urankorako. Wari uwuhe? Zari nk'indagu canke ubuvugishwa bw'umuntu yitwa Balamu. Yavuze ngo, ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri zokomoka muri Yakobo, intahe y'ubwami zosokoroka muri Isirayeli. Ivyo bisobanura ikiga mugenzi wanje Mirikiyo? Ivyo vyanditswe bisa n'ibivuga ko hari umutware azova muri Isirayeli, kandi iki kimenyetso ciwe kizoba inyenyeri. Inyenyeri? Ni inyenyeri bwoko ki? Senze.
nijoro niyo wariko urarondera? Ego, nibaza ko ariyo. Ndazi ko bisa n'ubujojo umugenzi wanje Gasupari. Umugabo umaze iminsi nsoma ibice bimwe bimwe vya wa muvugisha w'i Babuloni nawe. Yoba ari Daniyeli? Ego, ni Daniyeli. Kandi mu vyo yanditse nasanzemo igisomwa kimeze nk'ikidoni ngene ibihe bizokurikirana. Imbere yo kuza kuwo mutwari w'Abisirayeli. None wibaza ko ivyo bisomwa bibiri bifitaniye isano? Ego, nizera ko bifitaniye isano. Ivyo bisomwa uko ari bibiri bisa n'ibitangazo kuza k'umuntu. Umuntu yarobanujwe amavuta azoganza abantu babo. Ushatse kuvuga Abisirayeli? Ego, kandi Gasupa, nibaza ko uwo muntu yarobanujwe amavuta yoba ari mu kuza. Kumbura kazoza tukiriho muri iki gihe cacu. Umviriza aya majambo. Nukumenye, utahure, yuko uhereye igihe cagezwe kizoshingirwa co kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba, hazobaho amayinga 7 maze habeho ayandi mayinga 62. Ivyo bivuga kweki? Amayinga 7? Amayinga 62 ivyo bimeze nk'urukurikirane rw'ibihe bizoza? Ego, 69 kugwiza 7 bica biba 483. Kandi Gasupa, hariho igice gitangaje muri ivyo. Mfatiye ku biharuro nagize, haheze imyaka 450 kuva umwami wacu w'Abaperesi Aritazeruzi atanze itegeko ryo kongera kubaka Yerusalemu. Oya! Nivyo, nararavye ivyo twari twaranditse, nasanze ari vyo. Rero ivyo bisobanura ko umunsi umwe mu myaka iri imbere hariho inyenyeri izoboneka mu kirere imenyesha ko hari umwami yavutse muri Isirayeli. Kandi mugenzi Gasupari, sabwe nzoguma nderetse iyo nyenyeri. Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eliyazari, Eliyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Ukuvuga kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu, ataramurongora babona afise inda. Ariko umugabo wiwe Yosefu kuko ari umugororotse kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Yosefu mwana wa Dawidi. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu ndoto. Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzomwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Uwo ninde? Yo, Mariya, none nkora iki? Ibu nkoreye nibiki? Yosefu, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Yo, Mariya wanje nkunda, ivyo wari wambwiye ko ari ukuri. Mariya, Mariya. Urayibona Gasupa? Ego ndayibona Amerikiyo. Irateye igomwe. Inyenyeri irikirarengana mu kirere. Sinari bwabona ikintu nk'iki. Wowe uzi iriko iratujana Gasupa?
biraboneka ko itujanye mu burengero mu gihugu ca Isirayeli. Ego, umenga itujanye Yerusalemu, aho abami b'ico gihugu bafise icicaro. Webaza ko tuzosangayo iki gasopo? Sinkekeranya ko tuzosangayo umwami mushasha yavutse, nk'uko byavuzwe n'umuvugishwa n'Imana wa kera muri Isirayeli yitwa Isaya. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Mugenzi nta nkeka, wa muntu yarobanujwe amavuta bari barindiriye igihe kinini yaje. Ubuvugisho bwose buremeranya, kandi inyenyeri yiwe niyo iriko iratwereka inzira. Ingo mugenzi wanje Gasupari, dufise urugendo rurerure imbere yacu. Ego mugenzi Merikiyo, aka karyo ko kwibonera n'amaso yacu uyu mwami yavutse ntikaduce mu myanya y'intoke. Igihe cyari gishitse ko Imana ishitse umugambi wayo wo gucungura mu kurungika umukiza yararindiriwe igihe kinini, kandi yari yaravuzwe n'abavugishwa n'Imana aribo Yesaya, Daniyeli, Yoweli na Maraki. None ni kubera iki Imana yabigenjeje uko? Ni kubera yuko idukunda. Imana niyo yaturemye, niyo yaremye wewe nanje. Kubera yuko ariyo yaturemye, turi abantu bahambaye cyane ku Mana. Iradukunda kandi dufitiye urukundo rw'ibihe bidashira. Irasenga isengesho rigufi riva mu mutima wanje. Ngusabe utega amatwi iri sengesho ryanje, hanyuma ninaheza ndaca kurongorera muri iryo sengesho nyene. Mana nkunda, ndagushimiye urukundo rwawe ruhambaye mfitiye. Ndagukunda. Amen. Ubu rero ngusabe nawe usubire mw'iri sengesho mpejeje gusenga. Turasenga agace kamwe kamwe. Iri sengesho nurigira iryawe ubwira Imana. Nurisenge rivuye mu mutima wawe wose. Mana nkunda, ndagushimiye urukundo rwawe ruhambaye mfitiye. Ndagukunda. Amen. Wakoze gusenga iri sengesho. Tuzobandanya kwiga ivyerekeye Imana n'urukundo dufitiye mu kiganiro gikurikira. Ikiganiro gikurikira kizobandanya inkuru yo gucungurwa nk'uko yanditswe mu ijambo ry'Imana. Ibibazo n'inyishu. Ikibazo: Abazerote ni bande? Inyishu: Abazerote bari abayuda bakunda cyane igihugu cabo kandi bagomba gukuraho ingoma y'abaroma mu gihe cabo. Yesu yahamagaye umuzerote umwe yitwa Simoni ngo amubere umwigishwa. Imana irakunda buri muntu mw'isi uko turi kose. Ikibazo: Mbega Mariya yarahemukiye Yosefu? Inyishu: Oya. Mariya yatoranijwe n'Imana ngo avyare Yesu, umukiza w'isi. Uwo mwana yatwawe inda mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Ikibazo: Ni kuki umarayika yiyeretse Yosefu? Inyishu: Yosefu ntiyatahura uko Mariya yaramerewe. We yishizemwo ko yamuhemukiye. Umarayika w'Imana yaramwiyeretse kugira ngo yongere amwibutse ko Imana yatoranije Mariya ngo avyare umukiza. Yosefu yariruhukije kandi ntiyagira isoni zo gushigikira Mariya. Nta gukekeranya ko abantu bo mu gisagara batanguye kuvuga urusaku kuvyerekeye Mariya na Yosefu. Akenshi abantu ntibadutahura canke ngo batahure igituma twariyeguriye Imana. Dukwiye guhagarara tutanyiganyiga mu kwizera Imana kwacu, naho abantu bo kuyumvira canke bakavuga ibyo bashaka.